nimba iyo mvuga Evariste Ndayishimiye mvuga na toro systeme ya CNDD-FDD nimba lo systeme ya CNDD-FDD baragiye mwibarabara muri 2015 bayiyamiriza bikanka hakaba alternative do kudeta bikanka uriko uravuga ko amaretre ouverte à la présidence de la République du Burundi ari yagira hindura ibintu natwe twirirwa ku ma studio twirirwa ku macano twirirwa twandikira president ibi bintu ntacyo bizozana icyo bizana gusa no gutanga novuga ngo amasura ozije de la communauté tant nationale qu'internationale muti ejo hakagira ibiba hakagira ivyibirindura mutazovuga ngo ntitwari twaravuze ngo mbega ngo ya ntwaro démocratique ma eri mu Burundi kwaze ko abazungu ari byo bitwaza. Qu'est-ce que les organisations internationales ont fait? Qu'est-ce que le Human Rights Watch a fait pour changer tout ça? Mugabo munsi hahagurutse bamwe babona ko atakindi bagihomba bakazana change à travers AFCM 23 watwigwaneho ngizi nduru baradugije abakongomani uburenganzira bwa muntu ubwicanyi bwe leta ya Kinshasa irahohotewe ndahuza nawe ariko la question que je me pose est-ce que Evariste Ndayishimiye wa 2022 si je ne me trompe pas Bertrand Bisimwa agiye i Burundi n'est-ce pas le même Evariste Ndayishimiye wa 2025 ahavuga ikintu sirirotera gacakora igihushane cyacu inverse yego est-ce que Evariste Ndayishimiye si wa wundi yahakanira president w'u Rwanda ko atangabo yarungitse muri Kongo gufatanya na FDLR kugwana na M23 est-ce que n'est-ce pas le même individu akaba icwende ntikagirane ntikoga Evariste Ndayishimiye ni wa wundi nkuko yamye hambere hose izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Rabi nabonye rero hari navuga ibaruwa sinzi ushobora kuba nawe wayibonye aho hari ibaruwa nabonye ngo reka nze nyisomeho gato ngo organisation abi no lucrative organisation habite non lucrative engagée pour la défense des droits humains et la bonne gouvernance. Ibaro ayibonye? Ntayo nabonye pe. Kanze nyiguhereze ariko nabonye ariko reba ko byakugezeho mu buryo bwiza. Nabonye iyi baruwa bituma nibaza ibintu byinshi. Ngo ni ngo justice sollicite dans l'affaire de l'ancien de Wimana. Ndabona no byanditse ari wayibonye? Ndabona kabisa yandikiye uyu mugabo Evariste Ndayishimiye. Ni ryanditse ngo pour King Murundi Freedom. ASBL Vianney Nizigiyimana president Katurabi baravuga ngo le 21 juillet le 28 c'est lundi kanze ndigwe neza kabisa ndabona ewana uko navuze tese uyu mugabo ko mbona ibintu ari gukora bishobora kuba
justice société dans l'affaire donatien de w'imana reka nze ndiguhereze biraboneka ko ari muri ubu buryo affaire donatien de w'imana kuko harimo yataginze n'abantu benshi cyane kabisa ubona ko sinzi niba ari uburyo ki bw'ubuvugizi cyangwa se reka haraburaho reka nyiguye muri ubu buryo nibyo byiza yego yagenda iguhaye nabonye justice société dans l'affaire de donatien de w'imana sur le 28 juillet 2025 l'organisation King Murundi Freedom a adressé une lettre au président Evariste Ndayishimiye demandant justice pour le décès de donatien de w'imana originaire de Nyagasebeyi commune Tangara province de Butanyerera. Donatien est décédé le 18 juillet 2025 à l'hôpital de Ngozi suite aux violences graves infligées le 14 juillet par Jean-Pierre Butoyi, président du tribunal de première instance de Tangara, en complicité avec les policiers Emmanuel Bizimana et Jean-Baptiste Nijimbere. Bien que les trois aient été arrêtés, la justice de Ngozi tarde à engager un procès en flagrance, pourtant requis par la loi. Ce retard soulève des inquiétudes sur l'efficacité et l'indépendance du système judiciaire. Ni ruri kuravuga nabonye yatinyutse kukwandikira ngo perezida Ndayishimiye Evariste bama bamwandikiye hari icyo byamara se cyari icyo byatanga cikise kuko twiko impene ko kumva kokeje ariko nimba iyo mvuga Evariste Ndayishimiye mvuga na toro systeme ya CNDD-FDD nimba lo systeme ya CNDD-FDD baragiye mwibarabara muri 2015 bayiyamiriza bikanka hakaba alternative do kudeta bikanka uriko uravuga ko amaretre ouverte à la présidence de la République du Burundi ari yagira hindura ibintu ibi ni ndabikarasa mu myidogo nk'iyindi yego yagize neza ko yeretse abarundi umuco w'ibibi bibera mu butungane na Rafuadere niyere yari yavuze aho umuntu yagiye kwivuza mu Cibitoki bakamugira transfer kugira bamugirire operation kuko yaragwaye ikibazo c'insogi ziyugara birangira banse kumugirira operation birangira cikanye arabivuga nasiba kuvuga amabi akorerwa mu butungane no mu bisata byinshi by'igihugu ariko la question est umunwa uzohindura ibintu CNDD-FDD yonora buri munsi je nibaza yuko abarundi hari hageze aho tuja hamwe kuko tugowe na kimwe tukarengera vya bindi batwereka dare zirine ngo hutututsi tukarengera bimwe batubwira ngo CNDD-FDD yaziye neza y'abahutu kuko aba bose bumva birirwa baragira iguko ndakubwiza ukuri nta mututsi arimo nimba arimwo n'umwe ku 10 urumva tukaja hamwe tukabona yuko Lomare qui ronge notre pays et le système ya CNDD-FDD hanyuma ikavaho ihejeje kuvaho abarundi bakiga ingene bagira constitution shasha kuko ni hari yorohereza CNDD-FDD hanyuma ibintu bigahinduka mbega nimba muri Afrique de l'Ouest Mali Burkina Faso Niger byarakunze abantu batari antaché disa ku maboko bagahindura ubutegetsi mu Burundi habuziki abarundi bafise amaboko byaranse kopokopo ntaba kihari mugabo nitwa turindiye ngo naka yasemereye yandikiye umukuru w'igihugu ngo organisation sambite recreative yanditse ngo yandikiye umukuru w'igihugu ndakubwiza ukuri tuzokwama muri ibi umufaransa yavuze ngo rocher à bois mera caravane passe ukavyumva umukongomani nawe yatwigisha yaho aravuga ngo le brouhaha d'encre n'empêche la vache de boire de l'eau urakomeza kiti wa inka nayo ikinywera amazi bigovye kuvuga iki ngo ibi twirirwamwo byo kuvugisha umunwa nta kizobuza ko CNDD-FDD ikomeza ikicara kwizosa abanyagihugu bagakomeza bagapfa davantage abandi bakamererwa nabi natwe twirirwa ku ma studio twirirwa ku macano twirirwa twandikira perezida
ibi bintu ntacyo bizozana. Icyo bizana gusa ni ugutanga novuga ngo amasura ozije de la communauté tant nationale qu'internationale. Muti ejo hakagira ibiba hakagira ibyibirindura mutazovuga ngo ntitwari twaravuze ngo mbega ngo ya ntwaro démocratiquement eri mu Burundi twaze ko abazungu ari byo bitwaza kusaje d'un pouvoir démocratiquement eri what iri kwikorera abanyagihugu ibintu nk'ivyo nuko rero no gutanga abagabo niko muvyita ngo ejo nihagira umuntu hashishwa akadundumirwa katsa umuriro abantu bagakurikira sovuga ati ariko twari twarabibabwiye vous n'avez rien changé enda kwereka karorero a République démocratique du Congo combien d'années que les gens passent dans les camps de réfugiés dans les pays voisins frontaliers avec la République démocratique du Congo n'est-ce pas une trentaine d'années? Qu'est-ce que la MONUSCO a fait? Qu'est-ce que les organisations internationales ont fait? Rien. Qu'est-ce que le Human Rights Watch a fait pour changer tout ça? Mugabo umunsi hahagurutse bamwe babona ko atakindi bagihomba bakazana change à travers la FCM 23 twigwaneho ngizi induru baradugije abakongomani uburenganzira bwa muntu ubwicanyi bwe leta ya Kinshasa irahohotewe. Urabona ivyo bintu yego ivyo rero nivyo Uburundi aba bandika makete naba tuja ku macana nivyo turiko turaprevina kugira ngo umuntu azobagirire ico bita nibagerahira bakavuga. Ariko Rabi ukiraho mu kubya kuri side ya Congo hari amakuru yagiye ansumira ko bishoboke ko intare za Sarambwe zishobora kuba zarahaye matekwa unuze abarundi ubwo ni leta y'u Burundi. Bishoboke ko rero President Ndayishimiye cyangwa se bamwe bo muri navuga CNDD-FDD gusa sintekeza ko byabaho Ndayishimiye atabizi ashobore kuba yatangiye gushyira agapira hasi cyangwa se akahindura reka twite icyo twavuga ibitekerezo akaba yavuze ati niba bampa amateko zanjye ibintu ndaca bugufi ntibishoboka yuko uretse gatoya ndagize ikibazo cyanjye sinakubujije ntibishoboka yuko Evariste Ndayishimiye hari ibiganiro biri kashe yaba ari kujyana na M23 bakaba baratangiye ibiganiro byo kuganira ariko mu buryo navuga buri indirect. Yego ngoma ndakubwira ibiganiro ntibyigeze bibura kandi asosi je vais essayer d'être un peu sérieux. Ibiganiro ntibyigeze bihara yaba byarigeze bihara Bertrand Bisimwa ntere ko tubwira ko yagiye Bujumbura twari tuzi ko yuriye indege yi yuriye marki yihe y'indege y'igihugu iki ariko yatubwiye ko yagiye Bujumbura kubona na Evariste Ndayishimiye. Yego ibikurikirana byose by'ingene bigenda birerekana yuko il y a un cadre de dialogue indirect kandi ibihugu biri mu ntambara canke les parties en conflit zamana ico bita ibiganiro biri indirect. Yego ça c'est sûr aho ndahuza nawe ariko la question que je me pose est-ce que Evariste Ndayishimiye wa 2022 si je ne me trompe pas Bertrand Bisimwa agiye Burundi n'est-ce pas le même Evariste Ndayishimiye wa 2025 ahavuga ikintu sirirotera agacakora igihushane cyacu inverse. Yego est-ce que Evariste Ndayishimiye si wa wundi yahakanira perezida w'u Rwanda ko atangabo yarungitse muri Congo gufatanya na FDLR kugwana na M23? Est-ce que n'est-ce pas le même individu? Akaba icwende ntikagirane ntikoga. Evariste Ndayishimiye ni wa wundi nkuko yamye hambere hose gushika ntahinduka naho umuntu arimwo beshi. Ikibazo rero nca ndakubwiye ko hashobora kuba hari abasirikare bo baratanzwe bagatangwa kuri ntuzeye kuri pouvoir ya Gitega bafashwe miri nubundi M23 ibatanze hari ikintu yoba yirengagije ko abo bantu batazoshikira mu miryango yabo bazoshikira mu gasho. Yego ico ni cyambere. Icya kabiri AFC M23 ishobora kubatanga kuko babaye benshi mu gasho bariko baryinjya za gusa nta kintu none ikintu bariko barinjiriza AFC M23 ni iki tuvuganye kuri hari na kimwe baye nka gakufe yavuze
yararindiriye AFCM Ventura yararindiriye ko shebuji abarekarama noneho birangira bisa abarede tabara ubwo rero atarukuza kurya indya za AFCM Ventura no kubagora aho babacungiye n'ubusho bwuzuye banagombye bakanabatanga kuko naho bazobatanga iyo bazogenda naho bazoshika bafatwa kwa kundi ahubwo ndibo je bandekuye novuga nterero ngomba ndabasabe nakare mwaramfashe ni mu mpitiremwo kimwe muri bibiri mu buhungiro canke mu mpe ko dufatanye urugamba atari uko naho ni mu mvungire naha ko nahari nzoshika mfungwa kandi nabi gusumbuko canke munyiyicire cyo mubona cyoroshe shize notaha mu Burundi oya bashobora ko ari byo bijejwe nande na leta ya Gitega amajana 250 na bangahe na batandatu banse kugwana bakajabuka bakavuga bati uru rugamba ntitubona yentere barihe ndibarunze mu busho uwafashwe mpiri na wagacafuza izina ry'igihugu bamwerekana aririmba Burundi bwacu ureyibaza ko neva azomureka ntamufunge ahubwo jewe AFCM Ventura mbonye ntashoboye kubagaburira ivyo byose ce des hypothèses ko ntituzi ko vyabaye no barekura nkababwira ntumwe wese agiye amenya sinkeneye kubagaburira nimba ushimye kuzogaruka kuri tere cette fois nugaruka kuri tere nk'umusirikare aje kungwanya cette fois naho nzogufata nkasanga uri kuri liste yabo nari narafashe nuguca uhwera muganda guhaye FV abagenda mu Buganda mugende abagenda mu Rwanda mugende abagenda Zambia mugende nakaraba abana b'u Burundi bariko barashwiragira nk'abandi mugabo kuvuga ngo ndakuyoboye ndagushiriye leta ya Gitega atani iki mpaye ngo ivuge ngo inkavye ikavye ikintu ntabona uguhape ntanga kukubesha ikindi naco kuvuga ngo Evariste Ndayishimiye yoba yatanguye koroha kidi koroha di gukura ingabo muri Kongo yakuye bangahe ko kira Musa aranforce ico nico wita koroha ntavyo rero ibyo tabiri ukabona se bashobora kubaha aba basirikare n'ubundi navuga imyitwarire igakomeza ari yayindi nakubwiye ngo akabaye icwende ntikoga babaha bajya abasirikare wanavuze ngo bana bima Evariste Ndayishimiye ni wa wundi nkuko yamye hambere hose n'ubu niko ari niko azokwama gushika avuye ku isi kumana arahinduka Bibiliya ivuga ni Bibiliya si jewe mbivuze Yego. ngo igipfu naho wogisekura mwisekuru nikinoga ni Bibiliya si jewe udafata ko ari genda bivuze byanditse muri Bibiliya igipfu naho wogisekura mwisekuru nikinoga twara n'icyo riramaze akarabine we uzimigani koko gusa imyinshi ni ya Bibiliya muri make umuntu nese ntago ujya wumva kadufata urugero umuntu wari muri past ni urugero ntago ndi kuvuga president wanyu Burundi akazahinduka akaba umuntu mwiza ntago umuntu ashobora guhindura ibitekerezo se bitewe kuko binavugwa ko bishoboka kuba umuntu witwa Ndayishimiye yararungitse abasoda kubera nta rundi rukundo yishakira iki yishakira amafaranga none ubu yayahaze ashobora kubona ibyo yashaka gukemura biri muri navuga hari icyo twita pending yarangiza akavuga ati reka ngire iki reka mbembe an economy jewe mu byo nize mu gifaransa bavuga ngo les besoins naissent avec les moyens autant de moyens autant de besoins ubu wewe wicaye ngaho urafise ibintu wifuza kugera ko bisaba amafaranga menshi utabona aho yakura ndakubeshe ntago uri kubeshya kandi ufise ivyo uri kurifuza pour moma nawe afise ibindi byifuzo bisaba yandi mafaranga menshi adashobora gushikira nukuvuga mu gifaransa ngo les besoins sont en quantité illimitée ibyifuzo by'umwana w'umuntu byamabiri furu true byumvikana ngo Evariste Ndayishimiye otando miliyare do dollar amaze gukura muri Kongo ntizisatisfeza tous ses besoins ahubwo zimutera inyota yo gushaka yandi mafaranga uko les besoins ont augmenté constamment ziba ziyongereye urukumva yego byumvikana ngo Evariste Ndayishimiye ahubwo kubwiwe intambara yobandanya muri Kongo akabandanya gacukura
nico gituma gufata decision yo gukura y'ingabo byamunaniye. Kandi wowe umbwira ngo umuntu arahinduka ngo aba yari mubi ngo no munsi ngo ejo ngo ugasanga yabaye mwiza. Ego mugabo bivana n'uwo muntu icyari cyo. Nyere makarorero ko umuperezida yatanguye nabi agaheza yarahindutse ku isi yose tuzunguruke. Ndaguhaye uburenganzira nuronka umuperezida yatanguye nabi agaheza neza umumpe. Mugabo akarorero k'abatanguye neza bagaheza nabi nibo beshi. Pour dire ko umuperezida ntahinduka apojeje mauvaise fondation. La base, lorsque la base est mal posée, birarangiye umuperezida ugomba kumupima uzomupimire mu mwaka wiwe wa mbere wonyene nubona bitanguye nabi cukubita kudoshapo. Ikiba gisigaye nuko mu muhindura mutamuhinduye ibintu birayangara. Na poza le bonne fondation mu mugume hafi ashobora kubandanya za bonne fondation akazubakira ko ibintu bikomeye. Kuko nakubwiye ngo umuntu ashobora umuperezida abaperezida bahinduka bajya mu bibi ntibahinduka baza mu vyiza. Ashobora gutangura neza agaheza nabi, nkuko ashobora gutangura neza agaheza neza. Mugabo utanguye nabi uwifutse waraye atifutse burinda buca tibishoboka. Neva rero yatanguye nabi nta neza tumuzigako. Igisigaye nuko yohinduka nuko yohindurwa apana guhinduka. Kuko guhinduka ntibishoboka no guhindurwa. Urumva nuko yohindurwa akava ku butegetsi. Mugabo ivyo guhindukira ku butegetsi ntibigishoboka ko yatanguje le mauvaise fondation. Yareka tujye ku ngingo nyuma izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe. Ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga